hariho imyidogo hirya no hino y'abapangayi haba abapanzizo n'ibindi bibanza bidogera ababapangishije ko babadugiriza ko agasakisaki amahera yo gupanga eka mbere rero rimwe na rimwe bakabasohora mu buryo butaranga icubahiro. Ivyo rero bikaba biruko mu gihe tuzi yuko amikoro canke uburyo bwo kwibeshaho ku mwene gihugu atakiriko kiraduzwa haba baronswa agashara canke mu bundi buryo. Leta none yoba iri ikoriki kugira ikingire abo bene gihugu. Murakoze cyane kuri ico kibazo. Kuri kibazo c'amazu mu gisagara ca Bujumbura ngiyana uko no wakibajije kumbura ari yaba ariko usanga no mu bindi bisagara bito bito canke bikuru bikuru kiriyo. Ubwa mbere amazu ingena pangwa n'amasezerano aba hagati ya nyene inzu n'uwo bita umupangayi canke nyene gupanga, kandi aya masezerano aracafise agahaze kuko umenga n'amasezerano yibera hagati y'abantu babiri, nta n'abaraja kuyemeza uretse nk'amazu nyene y'amabiro canke muga amazu yo kubamwo abantu yisezeraniye na nyene inzu umenga biraheze, bigaca biboneka nkaho umupangayi adakingiwe neza kuko nyene inzu arashiramwo ingingo zo kwicungera zo kwizitirirako, hanyuma mu minsi hezeho harimo n'igikorwa cyabo bita abakandizi bavyinjiramo cyane ugasanga umukandizi ariko arakubwira ngo ijya nzu gwifise amakorone ameze uku, ijya nzu ngo hajya yigizwe na beton aha iyo nzu umukandizi ntazi najyari yubatswe ntazi nibiyigize bwakaba ari wagusigurira ibiri muri iyo nzu. Abakandizi hanaho nyene ngiye mbonera nongera no kubavunira akagohe mbe nka wa wundi atinda gakitseyo, kuko harimo ibintu byinshi vyinyegeze inyuma y'igikorwa c'abakandizi mwita abakomisiyoneri, ugasanga ariko aragusigurira ibintu ariko arakwemeza ibintu. Iyo rero hageze amasezerano novuga adakingiwe kwaja mu ngiro, bene uyu muntu nyene inzu nivyo birashika akaronka umuha menshi canka kumva ugira muhe menshi agaca atangura kukwigenzako. Iyo nzu nagomba kuyisubiramwo, iyo nzu nagomba kuyinagura, hari ibintu nagomba gusubira kubaka, woraba ukamviramwo. Uheje kumuviramo ugasanga nta kintu nakimwe yubatse ko nta kintu nakimwe hinyanywe kuri iyo nzu mugaba yinezemo uwundi aje kuriha menshi. Iki rero kirababaje kuko kirumvikanamwo ukuhohotera abantu bataruba aba bantu bazipanze. Muri leta ejo bundi harabayeho kwiga kuri ico kibazo cyane, batangura higwa ikibazo kijanye n'igurwa n'igurisha ry'amaparcelle cyangwa amatongo yo kubakamwo. Haratsohoka mbere ni tegeko nshikiranganje ritegekanya ngene bizohora bigenda bijanye no kugura no kugurisha amatongo yo kubakamwa amazu. Ariko iki kibazo kijanye n'amazu yo gupangishwa n'ibiciro by'amazu yo gupangishwa n'ingene byo genzurwa mu nama nshikiranganje yejo bundi carizwe hacashigwaho umugwi ugiye kwiga neza ishingwa ry'urwego rujeje kugenzura ibijanye n'ivyo bintu byo gupanga no gupangisha amazu. Uwo mugwi nako ico kigo kizoba citwa ARCTI, Agence de Régulation des Transactions Immobilières. Aha hazojamwo n'ivyo bintu mugabo bitarashika ngo ico kigo kijeho, tongere tuvunira akagohe abarundi, tongere tuvunira akagohe bene Burundi baba bene gupangisha amazu
bamenye yuko uku mubona hari turagishinga n'abaduzi ibiciro vy'ibifungurwa abaduzi ibiciro vy'ibidandazwa abaduzi ibiciro vy'ibyankenerwa ku bene gihugu nabo nyene iyo bagiye kuduza ivyo biciro bafatwa nk'abo bariko baragirira nabi umwene gihugu hanyuma mugabo kandi mvunire n'akagohe n'aba bapangayi nabo nyene ni vyiza ko amasezerano yo gupanga muto yagira akanywa ababo nimo yagira akanywa ababo kuko iyo ugize akanywa ababo niyo urenganijwe bibera mu kanywa ababo nyene abantu bogerageza ivyo ayo bapanze kakamenyekana gushika umunsi ico kigo kizoshiraho urugero kuko iyo ibintu bigiye kurenga urugero nk'uko ubona ku biciro vyimonogoza bituma kwa kubaho neza kwa bene igihugu kunanirana nivyo ntawe ucavuga ngo ejo canke ejo bazovuga ngo iyo nzu yawe nipangwa ya iyuriya nipa kuko ivyo bifatira n'ingene inzu yubatswe bizofatira naho inzu yubatswe na quartier irimwo n'ingene imeze mugabo ico kigo kitarajaho abantu bagerageze nabo nyine ko amasezerano yabo yokingirwa abanoteri bakayabona bakayanotariya akaba ari amasezerano ejo udacapfa gutegwa kagere nimba washizeyo watanze amahera ya avance bakakubwira bati wewe utanze avance y'amezi 6 nibuce hasigaye ayo mezi 6 nyene ngo umuntu acakubwira ngo wewe akira avance yawe yari sigaye hoci tuze turaca mu jisho hanyuma twirinde ibintu by'akanywa ababo kuko hariho abapangisha amazu badafise agatima keza bashobora kuba bafise agatima kuburiganya ugasanga barakurenganije ico rero nibaza ko arakagohe umuntu yo bavunira ariko cyaje tukavunira nabo bantu bene gupangisha amazu bo twarabonye ababa bapangishije no munsi ejo bakaba bapanze ivyo ni ibintu biboneka twarabonye n'ababa bapanze no munsi ejo bakaba bapangishije ntihagire rero uguma rugerera mukase kuko birashika ugatwara na nyina ariko tubaze mu kigo OBR aba bantu baduza amazu ko bishakiye mbega hari ciyongera kwikori batanga bigenda gute murakoze cyane nitwa Stanning Ndakumana mvugira ikigo kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi mu Burundi OBR nk'uko nyakubahwa umuvugizi wa leta yabishikirije yabihereje ko aho twese yatuvuniye akagohe yuko amasezerano hagati y'upangishije n'umupangayi yomenyekanwa na cyane cyane agacishwa imbere y'abajejwe amategeko mu kigo OBR rero ni bene ayo masezerano washaka twisunga kuko n'ubu unye nk'ubu dufate hariko haregeranywa ikori ku mazu apangishijwe amazu n'ibindi bibanza bipangishijwe isekeza rikaba rizorangira kwa 31 ni kuwa mbere sikera ni nakajyo keza ko kubwira abo bose bapangishije yuko boza kumenyekanisha umwimbo baronse imbere y'iryo genekerezo rero turasaba neza yuko abo bose bapangishije bafitaniye amasezerano ayo masezerano niyo yisungwa kugira ngo umuntu ashobore kubona neza umwimbu uwo wese apangishije yagize mu gihe rero babikoze ku munwa no kuvuga uwo onyapangishije afise ka gatima baguma baduhanura kuvavanura nako no kuvuga agatima ko kunyegeza umwimbu kugira nyegeza amakori bijanye turaheza ntitubimenye ariko hariho igihe novuga nti hariho amadosi usanga ateye nk'amakenga dufate nk'umuntu wo mu kigo bakubwiye yuko afise nk'inzu kubera twareko turavuga Bujumbura cyangwa umuntu ho ngaha mu Rumonge akakubwira yuko afise inzu aha kuri Tanganyika akaca kubwira yuko yayipangishije yaronse nko mu 2024 nk'imiliyoni 2 gusa uyashize ku mezi 12 usanga ibihumbi bidashika n'ijana muri ico gihe ikigo OBR kica kigira amatohoza kandi kenshi be nabo bantu barafatwa
nakaryo keza ko gusaba rero nabo bose bapanze twama turiko turabibasaba yuko novuga nti mbere ni nakazi ikigo obere kibaha ko kudoma urutoki igihe cyose babona yuko abo bapangiye bafise ingeso yo guhisha umwimbo baronse. Rero inyuma ya 31 z'uku kwezi nyuma yo kuwa mbere twokwitega n'uyu mumenyesha makuru yabivuze yuko yotuzanira novuga nti amazina y'abantu bamwe yamwe akadoma k'urutoke abo bantu babona yuko yinuvye yuko batamenyekanishije imporokatif ikori kuvyo bapangishije kandi bazoronka 10% kuko nyene icubahiro yarabi bakomoreye abantu bose berekanye uwo wese agifise agatima yanyuruje canke yagerageje kunyuruza amakori n'amatagisi na uko niko je numva no bisigura murakoze.